Yes, welcome ladies and gentlemen. My name is Frank the Answer. Moi c'est Zoé. Yes, ingo tubereke inzu ya mbere nziza mu gisigara ca Bujumbura. Kandi iteye igomwe. Yeah. Iyo uriko urarondera inzu nziza ubamwo canke ushikiramwo kenshi urondera mu bibanza bitandukanye, ariko hariyo inzu ushikamwo ukavuga ati wow, aha nashitse nta kindi narondera. Karibu tubereke. Musi rero turi kate nziza ya Kanyosha Vyayabiriza. Kuvuga ko inzu ikikujwe n'inzu nziza cyane haratuje. Karibu tubereke. Salo nziza nko mubibona. Salo yacu irimo intebe nziza gose, murabibona? Intebe nziza ushobora kuruhukiramo mu gihe wagize urugendo rurerure. Urundi ruhande turabona televiziyo nziza kandi nini, ifite na decor nziza kandi ifite amashene menshi ari local canke international, mu gihe ushaka kuraba amakuru ariko avugirwa ngaho mu gihugu canke hanze y'igihugu kw'isi yose. Yes, izuba vyacu ibitumba vyiza kandi biryoshe. Karibu ngahanye. Yes, urikurondera ahantu heza ho kuruhukira hatuma utuza neza. Ivyumba vyacu vyiza. Ivyumba vyacu bihari kugira ngo ushobore kugutuza, utume utekana neza. Ndaba kino gitanda. Wow. Urazi ingene kireha, wanaza ko ari igitanda gikwiriye kandi ciza. Ngahanya turafitiye ya log nziza. Wow. Nabingene ngana ushobora kuba ufise imizigo myinshi igiye itandukanye, ngaho ushobora gushiramo ibindi amamashini ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahanye ushobora gushiraho amavarize, ushobora gushiraho n'ibindi bigiye bitandukanye, costume zawe ushobora kuzishyira ngahanye hama ibintu bigasa neza. Bisigura yuko wazanye n'umuryango wawe, famille yawe, mushobora gukora ivyabazanye kandi neza. Ico kimeno ngaha hose hari ububati burimwo ushobora gushira mu mavarize yawe ndetse n'ibindi bikoresho byiza. Nicumba ubona neza yuko cagutse ugerageje kuraba. Ikindi naco itarajya umengo n'ukwezi kwakiye muri chambre yawe, arandi abazayibone. Ikindi kakabijya hano onya muri kino kibanza uri muri chambre, ini chambre principale ushobora kugurura kugira ngo ushobore kuja hanze. Wow, biroroshe gose ushikira ahantu heza, ushikira mu kibanza ciza kandi giteye igomwe. Yes, ngahanya niyo nzu yacu ngahanya mu kibanza ciza. Ukeneye ahantu heza ho kuruhukira na ahanya. Yes, ushobora kubona ahanya ni ya balcon ingahanya imbere yuko winjira muri salo. Ubona amamebla atari mashasha kandi ari ku gihe, afise ubwiza burenze. Ushobora gufungura ibyo kurya byawe bigatemba neza mu nda kuko ubu gufungura ahantu heza kandi hakwiriye, atari byo kugundana mu gihe muri kumwe n'abantu benshi na famille yose. Ifise ibintu byiza murabibona, ifise usanga amasahani ahari yo gufungurirako, ibikombe, utuntu two gushiramo isukari canke umunyu, byose bimeze neza rwose, ntaco muzogaya. Ugerageje kudaba kuraba n'umuryango mwiza, umuryango uteye igomwe, ubona neza yuko ari ahantu heza. Wow, ugeze hano onye muri salle de bain yacu nziza, aho neza yuko hari lavabo nziza cyane gose ndetse n'ikiyo cyo kwiraba mu gihe urikora mu maso canke utogerageza. Ubona neza yuko ari kiyo giteye igomwe. Bya biyo byo muhiri wanyu urayibona. Yes, ngaha naho twafitiye baignoire nziza cyane gose. Wow, nakunda kugira muri baignoire oneze yuko abameze neza. Ikindi naco shaka bijya amazi ngaya ingaba ariko kuvamo neza cyane gose.
ikindi ushaka ukoresha amazi ashushe canke amazi akanye ngahanya ni mu gihe aha hantu hashushe ushobora gukoresha amazi akanye cyane gusa aho kandi ni mu gihe kandi hakanye ushobora gukoresha n'amazi ashushe toilette nziza ngahanya y'akarorero ugereje kuraba ngahanya muri iyi salle de bain yacu ubona neza yuko ari salle de bain ikwiriye kandi yagutse. Karibu nabereke ukuntu mwikoni bimeze. Mwikoni ubona ko ari ciza kandi kiri moderne, atari bya bikoni vya kera canke ibyo byo hanze. Ikoni kiri mu nzu nyene ushobora guteka ata muntu ashobora kukuraba canke abona ivyo watetse, kandi utekanye ukumva yuko uri ntiwawe mu gihe uri kurateka ibyo kurya vyawe. Murabona yuko hari akabati karimo ibikoresho byose ushobora gukenera mu gihe uri kurateka. Hari imbabura ngaha cuisinière ushobora gutekerako ahantu imyotsi igenda ni hano. Hari lavabo nziza ushobora kogeza ivyombo vyawe aho ushobora kunukwiza ivyombo vyawe mu gihe uhejeje kuvyoza, kandi byose akabijya nuko ubisangaho byose, ibirahuri, ibikombe, amasahani. Hari na micro-ondes ushobora gushushamwo ibifungwa vyawe mu gihe vyamaze guhora. Hano naho turashobora kubona frigo nini gose kandi nziza iri moderne nayone. Ni nziza gose, iragutse kandi ushobora gushiramo ibintu byose ukeneye. Nimba umara ngaho ukwezi canke kurenga canke igihe kinini hose urashobora gusuma ukabika ibintu vyawe byose bimeze neza gose. Ibintu vyiza gose murabibona ngaho hose. Hari na lavabo nziza, amazi arimwo ntakama. Ukabagiye ko hari muri Kanyosha Viabilize amazi yo ngaha ntakama, byose bihunga ko bimeze neza. Profitier n'andi mashambre meza cyane gose. Ndabutsa kandi ko ari inyubako ifise chambre zishika kuri 3 aho kandi n'iyindi yo hanze. Yes, karibu hano on. Wabanza ugashikira muri indi toilette canke salle de bain nziza hano on. Please, aba hano on. Nya salle de bain ubona neza yuko hari ani toilette biri kwayo canke aho uja kogera zose biba biri kwayo. Sigura yuko ari ibintu biba bisa neza aho ushaka kurugurura canke ukugara. Tujane ndabereke n'andi mashambre abona neza ko ari amashambre meza ateye igomwe. Mbwira nihe hantu wabonye mu gisagara ca Bujumbura hari amashambre meza nk'aya aya, ahantu ubona neza yuko hagutse, hari ayeho ushobora kuronka akayaga keza. Ehera akandi kabijya ngaka aya ushobora kugurura hano onya umuntu aca hanze. Wow, biroroshe, ubuzima ni bwiza, view nziza, hasa neza, ntandi hantu uzobisanga atari muri Kanyosha Park. Hambavu y'igikoni cyo mu nzu hari n'igikoni cyo hanze. Yes, ku bantu babakunda gutekera hanze kugira ngo kumbure ashobore kuba karonka akayaga ko hanze. Yes, ngaha anya igikoni giteye igomwe, igikoni ciza, igikoni ca kijambere. Abona neza yuko ugushira amakara yawe gusa, amakandi nta bintu vy'imyotsi myinshi. Ubona neza yuko ari ahantu haba hasa neza cyane gose, atamicafu. Ushobora koje guteka hano onya, ukaza hano onya kugira ngo ushobore ukarabiramwo canke woze igikombe, ikiyiko, isahani, canke imbugita n'ibindi. Uriko hata amapavo yawe ndetse n'ibindi byose ngaha anya ntiriga uragenda kuri. Yes, urabona kandi n'ahantu haba hagutse. Uriko urabona no mu nzu yawe uri kurabona neza canka wasize mu nzu, nimba ari abagenzi, nimba ari abashitsi bawe wakiriye, ibintu bavyifashe neza. Yes, yes, ushobora kuba ushaka kuruhuka neza n'ahandi hantu akayaga keza kavuye muri Tanganyika, akayaga katawugwaza ahubwo gatuma uruhuka. Hari anya iriye nyubako mubona, hari anya n'iyindi shambre iri ku ruhande, ariko kandi ku ruhande bashobora kuba hari imashini yo kumesa kuvuga impuzu zanyu, ushobora kumesa neza hama kandi zikagenda zumye aho kanya nyene. Yes, aho ntandi hantu uzobikura atari muri Kanyosha Park. Kanyosha Park ushaka kuruhuka, ushaka kumererwa neza kugira ngo ushobore kumera neza muri wewe hama kandi no mu mutwe ubutekaniwe, kandi ushaka no gutuma n'ibintu
hambavu y'ikaburimbo kameme. Ndakwibutsa yuko tukwibarabara rya RN gatatu ibarabara rya Bujumbura Rumonge abenshi murarizi kandi ibarabara ubona neza ko bariko barakora yiza kibaze rero uri kurava muri ville mwariho hose uri kuraza ngahanya n'ahantu horoshe yes haroshe cyane gose yes n'ahandi rero ubisanga atari hehe Kanyosha Park. Kanyosha Park ni muri quartier viabilisé ya Kanyosha. Kanyosha nziza, Kanyosha iteye imbere, Kanyosha irimwo amazu meza kandi adasanzwe. Merci. Merci beaucoup.